Kuva kera narindi ubwami bw'u Burundi buri mu bintu byari bitunganijwe neza. Ivyo bigaragarira ku kuntu umwami yatorwa kugira ntihabe amakimbirane y'ubutegetsi. Umwami yategerezwa kuvukana imbuto kandi yatorwa ku mwamikazi mutoya. Yimikwa mu gihe se yihaye ubuki. No kuvuga ko atamwami yimira ku wundi. Ivyo byose vyakorwa nabo bita abanyamabanga b'ibwami kandi mwibanga ntangere. Uravye ukuntu umwami yatorwa mu bandi baganwa benshi ntihabe intambara canke amakimbirane bigaragaza itunganywa ryiza ry'ubwami bw'u Burundi. Bimwe mu bigaragaza kandi itunganywa ryiza ry'ubwami bw'u Burundi ni Ikirimba. JCTV yagendeye Ikirimba c'umwami co mu Gishora aho umwami Mwezi Gisabo yabaye. Oscar Shimirimana aradusigurira ibibanza vyari bigize Ikirimba c'umwami n'ico vyakora. Tumukurikira. N'ikigo ca mbere aho bita mu Ntangaro. Aha turiko tuja mu kigo kigira kabiri. Ariko imbere y'uko uja mu kigo kigira kabiri aha wahasanga umusoda. Aha uyundi musoda. Uyu munsi tubita abasoda mu gakera babita abarinzi b'umwami. Nibo bumviriza umuntu avuga nabi umwami bakongera bakaguha uruhusha rwo kwinjira mw'irebe. Urose ugo ruhusha rero waca winjira ino mw'irebe ikigo kigira kabiri. Aha rero mw'irebe naho aha mw'irebe hari ahantu hakomeye cane. Ahantu hakomeye cane mbere haciribwa imanza zikomakomeye z'ibwami. Aha naho urinze ushika ngaha wacu usaba uruhusha rwo kwinjira mu ngoro y'umwami. Aha naho wahasanga uyundi musoda murabo tuvuze bitwa abarinzi. Aha uyundi musoda murabo nyene bitwa abarinzi. Nabo baca bagutegeka ibintu bibiri kugira winjire mu ngoro y'umwami. Icambere naho wabura umuntu mugufi bakubwira ati unama, ico bita kwicisha bugufi kuko winjiye mu ngoro y'umwami ntiwagenda ugororotse. Ikigira kabiri bagutegeka gukoma amashi kugira ngo umuganwa mukuru acabwira umwami ko ari umuntu yinjiye. Aha rero tugiye mu ngoro y'umwami cyo gituma dushobora gukoma amashi. Aha naho rero naho umwami n'umwamikazi babaye muri no ngoro. Havyagira umwami, havyagira umwamikazi, havyagira umuganwa mukuru, havyagira umuganwa mutoyi. Aha naho umwami ntiyota. Aha naho bonkereza impuzu z'umwami. Konsa ariho umuntu yavuze konsa acamva yo kumengo n'umuvyeyi yonse umwana. Bacana ututwatsi bita imibavu kugira ngo impuzu z'umwami zimote neza. Kuko uyu munsi bakoresha amaparufe mu gupompa impuzu, mugi impuzu z'umwami nazo bazonsa iyi mibavu n'umugoti kugira ngo zimote neza. Bakongera bagacana ngaha ibimvuze bita konsa kugira ngo ngaha ahantu hamote neza ntihamote nk'umusaka. Nico babikoresha rero. Aha naho aka kadirisha bagacishamwo itabi ry'umwami rimwe ry'amazi ry'injonjo umwami agomba kuyibaka ca kwibikira. Kuko umwami ntibavuga ngo agiye kuryama, umwami kazi ngo agiye kuryama. Oya, umwami bavuga ko agiye kwibaka, umwami kazi kwibikira. Umwami rero baca bamuha itabi agaca yibaka n'umwami kazi akibikira. Aha naho ngaha Ikibazo aho nyene. Mbe barararana. Barararana. Ego barararana. Aha naho ngaha haja umuntu yacaguwe azi gutera inkuru umwami kugira umwami ntagire irungu. Azi dukuru dutwenza akirirwa ngaha umwami nawe avyagiye ngaha akirirwa ararondera dukuru dutwenza kugira umwami ntagire irungu. Ukwezi guheze yacaga bigwa inka zuzuye akabandi. Kandi vyari bigoye kumenya ko ukwezi guheze. Bafata amafundo bagafundikanya, bafata ifundo rimwe bata, ayo mafundo amaze guhera bacamenya ko ukwezi guheze. Nta telefone, nta radio, nta saha, ico gihe bakoresha ayo mafundo. Ukwezi guheze yacaga bigwa inka zuzuye akabande agaca agenda bagaca batora uyundi muntu batoye azi gutera inkuru umwami agaca musubirira. Aha naho haja umucuraranzi avuza inanga kugira umwami aze gusinzira aryohewe n'akanyamuneza. Wewe yavuze inanga mwijoro nico gituma inanga yamivuga mwijoro kenshi itavuga ku murango. Aho inyuma yanje naho ni harya bavuga ngo kuri etagere.
mugo uyu munsi baca bahita ku ruhimbi aho umwami yabika ibikoresho. Hari ahantu h'ibikoresho nk'ubu urwaba rugwato umwami yanweramwo inzoga y'amasaka n'ubuki. Aha kera nta bikombe vyariho, baca bakoresha ibi vyansi kugira ngo bashiremwo amata. Aha niho bagashiramwo uburo, aha naho bagashiramwo amasaka. Iki naco cari gisabo cyo guterera amata, bahejeje kuyaterera kugira ngo amavuta nayo nashobore kuboneka. Kubera rero ata masahani yariho, umwami yacarira ubutsima ngaha mu nkoko itagira ibara. Aha naho wari umubehe, niwo umwami yashobora kuriramwo akanyama k'ikindi cyangwa utuboga bita utunyabutongo. Ego aha nahone hari aho umuganwa yanwera iyo nzoga y'amasaka n'ubuki, kuko umuganwa n'umwami ntibanwera mu rwato rumwe, carazira. Ego ibiro byose byaba ari bikoresho bakoresha kera. Iyi nzoga nayo bita inzoga y'amasaka n'ubuki, aha abaca bayishira ngaha ni ya nzoga bita inturire yacija ngaha, ari nayo umwami yashobora kunywako n'abandi. Uburo turiko tuja mu cumba bita icumba c'amateka, aho umwami yabika ibigwanisho. Nayo akagenda yashobora kuza ngaha. Ivyo bigwanisho vy'umwami vyari ibihe? Vyari ibi. Hariho ico bita ingangura. Iyi ngangura rero niyo bacisha umutwe abantu. Barenze bakwicisha ingangura wabura umuntu ukomeye, ariko iyi bayicisha umuntu w'ibwami gusa. Umuntu w'inyuma ntibamwicisha ingangura. Nk'ubu nka Maconco yari kwicishwa n'ingangura, nuko yishwe n'umuzungu digidigi aho kuri katedrale, amuteye icuma aramuhusha, nyamuzungu ati ngenda guhushure. Uwo yari kwicishwa n'ingangura. Kirima yari kwicwa n'ingangura kuko yari umuhungu w'umwami, nawe yishwe bagiye kumwicira muri Malawi, abazungu niyo bamujanye. Aburo nibo bari kwicwa n'ingangura kuko umwe yari umuhungu w'umwami, uwundi umukwe w'umwami, kuko bari bamenje. Iyo yica abantu bamenje ibwami. Iri naryo ni gaba umwami yitwaza agiye kugirisha inama mu ntangaro. Benshi baribonye gute bacavuga ngo ni icumu. Icumu ni gaba birasa muga ntibisigura kumwe. Icumu ni rirya ry'uruhigi baza kwicisha ibikoko mw'ishamba. Mugi gaba ni igaba ry'amahoro umwami yitwaza agiye kugirisha inama hajya mu ntangaro. Ariko ico gituma keshi mu manza muzokumva baza baravuga amajambo agaruka ngo zana ngo inzoga, ngo z'amacumu, ngo ziki, ibintu nk'ivyo. Ni kuvuga cyangwa ngo n'ibindi bivana n'iri gaba umwami yitwaza kuko ryaba ari gaba ry'ubugabo. Ubu rero turi hahandi mu cumba c'amateka, hamwe umwami yashira ibigwanisho, naho umwami bamushirira ya ngoma karyenda rukinzo. Iyo ngoma rukinzo rero yari ingoma ivuga umwami avyutse. Uyu munsi ndiko mvuga kuvyuka muga ntibavuga kavyutse, bavuga ko umwami yibambuye agiye kuryama, agiye kwibaka, umwami kaza agiye kwibikira. Aha rero iyo yibambuye ya rukinzo yacivuga, iyo agiye kwibaka ya rukinzo yacivuga. Karyenda nayo yari ingoma imeze nk'uko bavuga idarapo rya Republika y'u Burundi. Bakwivye karyenda babahejeje kukugira ico bita ngo kudeta, waca womuka mu gihugu c'u Burundi. Ni ukuvuga umwami ahabaye karyenda ntiyahara, niko vyari bimeze niyo rukinzo. Aha rero naho ni kukigwa rero naho umwami rero yibaka n'umwamikazi. Hageze ku umwamikazi n'umwami baza kuryama arivyo kwibaka, umwamikazi yabarira incoreka ati kura amavuta ngaha mu giseke. Incoreka igaca isiga umwamikazi, umwamikazi nawe agaca asiga umwami. Umwamikazi agaca yambara ubu bunyangari, akabwambara mw'izosi no munda. Ntiyabwambara kubera gushaza, ari ugushaza yambara inyerere. Amabanga yabubatse ku mwami bagwita uruhigi. Iyo uruhigi rugomba gutangura, umwami yabanza gukorakora bwa bunyangari bwo mw'izosi n'ubwo munda, kugira ngo aze kuronka ngo kuraje yo kwabira neza umwamikazi. Atanguye kumwabira ico bita uruhigi, musi haba hari yundi muntu wibanga bita umuhimbiri, yaca atangura gukoma amashi ati ganza sabwa mwami w'i Burundi, ganza sabwa. Akaza arakoma amashi gushika aho uruhigi ruhera. Ruheze
ntiyasubira gukoma amashi, kandi yaba ari umuntu w'ibanga atazokwigera arangura amabanga yo bubatse baba baramukonye. Niko vyaba bimeze. Tuca tugenda rero hiyo inyuma gatoyi, tugeze ngaha ku musezero. Aha naho umwami yotera akazuba gaserutse mu gitondo, akongera akahindurira amategeko aremera abanyagihugu. Iyi nama iheze yacaza ngaha ku musezero, agahamagara umuganwa mukuru ati mbwira ibintu wumvise biremera abanyagihugu. Yaca bihindurira ngaha ku musezero. Hamaro hariho aho Mwezi Gisabo yagirira urusaku, aho yumviririza abamuvuga nabi, agacaca mu ngoro, akazunguruka atanumwe yamubonye, akagenda arasoboka atanumwe yamubonye, agaca zino ino mwikuruka, agaca zino kugira ngo yumvirize abantu bariko baramuvuga nabi. Yumvise umuntu ariko aramuvuga nabi, yaca ahamagara umuganwa mukuru ati ngo hano, ati bwira umuntu yamyamvuga nabi. Umuganwa mukuru amuhishije ntiyaheza ngo amwice kuko yaba ari umuhungu w'umwami, yaca amwomora ati genda uzopfa wangara, genda. Barya abaganwa rero wumva ngo baba bari abaganwa bo mu Bugesera, Imbo, ahantu kure na kure, baba ari abaganwa ngo bahishe umwami, batabwira umwami ikintu bumvise. Yego. Aha rero ni mu ngoro y'abakebyi kwa Rwamurigwe. Uru rero rumaze imyaka irenga 115. Ariko rero imbere yuko bashiranya amasaka ngaha ku rusyo cyangwa uburo, hariho iyindi sekuro inganya imyaka na za ngoma zibiri Ruciteme na Murimigwa. Iyi yoyo imaze imyaka 118, niyo babanza gusekuramwo kugira ngo umuguruka uveko. Bajeje gusekura rero muri no sekuro bashira kuri urwo rusyo bagaheza bagasya. Ino naho bakinjikira ibifungurwa vy'umwami. Babikinjikira ngaha, ariko guteka hama bagaca bashira ngaha ku rusenge. Bimaze kumera neza vyatunganye, babishira ku gaserama ngaha, hama bagaheza bakabikura ngaha, bakabijana hariya mu ngoro y'umwami. Hama rero abaganwa bateramira mu ngoro y'umwami, ariko uburaro bwabo baza kurara ngaha. Ino niho haza kurara abaganwa. Harara abaganwa babiri. Ariko rero ubu n'uburiri, aho umwami yarara ni ku kigwa, aho abaganwa barara ni ku buriri, aho abana barara ni ku kirambi. Byose n'ibitanda muga ntivyitwa amazina amwe. Ariko aha musi y'uburiri nta muhimbiri yajayo. Oya, umuhimbiri yaja musi y'ikigwa c'umwami gusa. Niho bitandukaniye. Musi y'uburiri nta muhimbiri yajayo. None n'abaganwa barabira. Sa? N'abaganwa barabira. Oya, aha baharara abaganwa babiri gusa, nta bagore bari bafise. Aha rero naho bashira inzoga, bagatondeka inzoga ngaha, abagaca bumviriza inzoga iryoshe kugira ngo bayicanganye n'inzoga y'amasaka n'ubuki, inturire. Ubu rero turiko tugenda aho umwami yogera n'umwamikazi, ubwogero bwiwe. Ubwogero rero nabwo bwaca buba ngaha, ubwogero bw'umwami. Umwamikazi yaraza agahagarara bakamwoza, hama bakagenda kumusigira hariya. None bo barogana? Oya, umwamikazi ntiyogana n'umwami. Umwamikazi yozwa n'abakenyezi bane, umwami nawe yozwa n'abagabo. Bakamwogereza ngaha, n'umwamikazi bakamwogereza aha. Kandi carazira n'ingabo zaba zimucunze ziri ngaho, carazira ko ziraba umwamikazi ari karoga. Carazira. Aha hari mu bwogero bw'umwami. Ino naho hari aho umwami yaza kwituma. Yituma hariya. Kuko ntiyituma mu kinogo carazira. Turya twatsi mubona turiya. Yituma kuri turya twatsi hejuru, bagaca bafuka, bagaca bimura bagatwara. Yihenza kituma mu kinogo y'abakwegeye abarundi n'abarundi kazi. Bararima ibintu ntivyamera, bimeze naho ntivyama. Wari umuziro, umwami ntiyituma mu kinogo. Carazira kikaziririza. Iyo bata ntawe hazingira barashingura bukurumva ko yari umwami ngira yari n'umuti ntawe.
bakunzi ba JCTV mu kiganiro gitaha tuzobabwira kubijanye n'akandi karanga ndundi.